Ramati, sasa wewe kwa hii dakika unaona muziki wa Burundi ufanyike nini? Ikintu cyo tuma tuboostinga apana kugenda gahoro gahoro ariko tuboostinga duhaguruka. Ikintu cyo tuma tuboostinga niki? Yeah. Mbabariro nyumvirize cyane. Bashaka banyanke kubera ko nubundi tutavugije ukuri tuzokusanga hanyene. Yeah. Dukeneye buri munyagihugu ari mu muziki yumva ko akunda umuziki w'u Burundi w'umusirimu. W'umusirimu, notez bien. Entertainment y'igisirimu. Muri ko muri ivyo bintu. Dukeneye amahera yo kuriha producer, amahera yo kuriha director, amahera yo kuriha journalist, amahera yo kuriha video queen. Dukeneye amafaranga apana yo kuriha video iri kuri niveau apana niyo mu Burundi apana niyo muri East Africa kuri niveau wiyumvire ku niveau y'isi yose. Arumva ntidukeneye kumenya ibyo bintu aho bizova ayo mafaranga hazova nico kintu dutegereze niyo task twe dufise nk'aba artists. Dukeneye kwiyerekana kudandaza image yawe muri society uyidandaza gute? Eske ukora utanga ifashanyo kangahe? Ufasha abandi urumva abantu mugendana bari ruhande yawe benshi bakuvuga gute wabamamariye iki urumva kubera ko nivyo byubaka umuntu mu mitima y'abandi bantu nivyo bizotuma vyerekana aba artists duriko turashigikira barafise ikintu bamariye society urumva hari abanyeshuri benshi hari abantu bakenera ama aid mato simaka uburi mu boss ngugende ngukora ibintu vyatari gira majeste yerekana yuko uri muri society abo bantu bariko baragushigikira batagushigikira kubusa kubera ko ni bimwe bizoca bi creatinga kwa kundi wumva turabafasha mu gatwe ntaco turonka nimbwa bajya basani sinzosubira kuja mu makonsere yabo no bizo creatinga kumva yuko bariko bashigikirana birahura it's a bond urumva system ganyaganya ikintu kimwe tukaca dukenera ama radio ama television bashira imbere umuziki kwanza w'u Burundi bashira imbere the entertainment y'u Burundi n'abarundi muri point navuze iyo mugasi itegeko biza kuvana n'ukungena umuntu adandaza kubera ko je nyimba mfise radio nkabona ibintu vyo hanze nivyo bikundwa nivyo azogura kubera kari mu rudandazo. Yes, dukeneye kubikora nko gukunda igihugu nko gukunda umuziki wacu nko gushaka kwibona turahandi handi. Icya gatatu the respect iva mu bantu baha artist eski izobingana gute kubera ko niya biri munsi nubundi naho uzokoresha izo nguvu zose uzokwisanga handi nyene if people they don't respect you as an artist bakagushira muri cadre bategerezwa kuburimo it's not gonna happen. Nyimba jewe nshobora kuza ahantu bakambona nk'umuntu asanzwe nukuvuga ndasanzwe muganira cyane bakambona nk'umu artiste wabo nk'umuntu biyumvamwo nanje bizontera ubwa mbere kumva yuko ntari je nyene bizontera kwinvestisa mu muziki more and more ijengera turagitahura tukaca dukenera n'aba boss ndabisubiyemo aba boss Alvin ntunciremo aba boss ari tayari guspendinga amafaranga mu muziki w'u Burundi atitayeho nkeneye kwinjiza ndiko ndahomba naramufashije urumva ninje ndamufasha ari mu bagenzi biwe kubera ko babonye muri kumwe akaca aguhamagara per video saa 9 y'ijoro drabati mwumvikana hari n'imiziki urumva muga kubera kurihira urakabona zibikije kubera kurihira video araguhamagara saa 10 y'ijoro ari muri boîte n'imiziki nimwumvikana and you have to take it urumva abo sibo dukeneye abantu basohoka muri boîte urumva umuririmbyi yinjiye bakamuha respect bagamutera kwa ayo mafaranga ejo tukaronka amahera yo kuriha amazi. Ivyo byose ari ibintu twashiyemo ducamo n'ubu n'abandi baracari urumva je kubera ko Imana yaramfashije naratembere gatoya narabonye ingene abandi baririmbyi bahandi hano babafata. I swear to God umaze kuba uri mu bantu baba big ballers baspending amahera batitayeho kubera ko uri naka kubera ko bakunda umuziki wabo kubera ko bashaka kubafasha babikunda. I swear to God mwe mukora ama video y'imiliyoni 30 mukora ama video y'imiliyoni 40
kandi iyo video imaze kuja ahantu habona baca babona ibintu muri mwe ko biri tayari urumva. Ariko Dramati ntabwo ukiriyemo ubona yuko icyo kibazo ikuntu kimeze ni kwa kundi umuntu arangura kugira agurishe. So biragaruka hahandi nyene mu buryo yuko je ushobora kuza, let me say like nari nigeze kubona post ya uje hano muri Canada, like I like the way you sing, urumva ndakunda ukuntu uririmba, ukuntu wifata, ndakunda lifestyle yawe, ndakunda ibintu byose. Ugize amahirwe uje hano ntabwo ari je ukuzanye n'undi muntu akuzanye, uje kuri stage, mimi nakuja ku stage pale na kupatia kama $1000 au $2000. Ibyo ndabikoze akara $1000 iyo publicity. Iyo ni example, novuga nubwo ijana cyangwa 10,000 bivana n'amafaranga. Ndabikoze ku rukundo. Ariko ndamutse mvuga ati Dramati, let's do this, dukore kino kintu, itakuwa ni system ya ganya kubera directement ashobora kuba nkunda umuziki wawe, ashobora kubona yuko hari umuhanzi jewe nzo wo hanze, mwavuga ati Tala ya Dramati ndamukunda cyane, reka muhe gift aririmbane n'uyu muhanzi, ndafite connection n'uyu muhanzi akaba aririmbane. Izo ushobora kubikora kugira ngo ukunde. Ariko iyo system ivuga nginje muri management yawe ni kutafutie kazi mpaka uke ku stage ufanye nini na nini, ni system ganya urumva. Mungu Dramati nampenda, shobora kuba ndagukunda ariko nanjye nikunda, imbere yuko ndagukunda wewe ifoko nikunda nanjye ningiza amafaranga. Erega ahandi hantu n'abantu bafite amahera ameneka urumva. Si bose saba bosi bose ni some individuals zifite amafaranga menshi zashize mu artist just like that kubera ko for fun urumva. Bisoundinga yuko it sounds crazy somehow but niko bimeze, that's how it works. Ndavyumva ariko Dramati baba ushobora kuvuga ati wa muntu ushobora kuvuga ati boss gute twari dufise ka video shoot muri Zanzibar, nari kumwe na team ya Jonela, nari kumwe na team ya mwese akaca bafatira amatike y'indege urumva. You just go there mukaryoherwa mugakira video, niko benshi babayeho. Ariko ibyo ngivyo kwanza wibuke kwanza ivyo bintu abantu bicaye mu make mwa vile ni materitoire ushabeelewa, atana Burundi kwa materitoire hari abantu bavuye mu ntara runaka n'intara runaka. Sasa tukikuwa global bako wa Nigeria, bako wa Tanzania, na mu Nigeria ari buze kugira ngo invest ku muziki wa Burundi, ariko bumvisha mu Nigeria wiwabo wanajaza stade urumva, wanajaza stade. Si atuna population yenye iko inje yenye banzitahure eske Nigeria ni bangana gute. Almost everywhere you go there is a Nigerian. Everywhere you go hari umukongomani. Niyo mpamvu navuze population. Niyo mpamvu navuze population. Kandi population yacu itangiye gusohoka muri ino generation. Kugira bazaronka amafaranga mpaka ifike kwenyewe watakuwa wanaita msanii peut-être Dramati azoya amaze gutanga. Ngo jambo ugura mic hanyuma bazi jambo. Tutivuga. Rega tutizurugura mic. Nanse kubaciramwo Swiss no. Oya bro nta muntu yakubrotse urabazi jambo tu nibisanzwe. Sorry no bayasha bariko baravuga brother. Meze neza mwese. Jewe manager twereke certificate yawe. Drama bombo clan. Oya drama talent yavukanye. Achei imiti. After talent yavukanye. Namo blog ya muri. Okay, jana ifise point ngaho ari ikintu Dramati yavuze gikomeye, ariko mbere ko ndakivuga nashaka nshimira abasani abartiste ari ikintu gikomeye bamaze gukora mu muziki Burundi, kubera ko ugiye kuraba umuziki wacu maze guca mu mashiti menshi. Ari uduga cyane ugasura kandi ukamanuka bivanye n'iki n'amamoma abarundi baba bari ko baca mu muziki ugakuruka cyane. So zari bikwiye ko tububaha tukabubahira ivyo bari n'ivyo bakora, kuko tutabubashe antuka nabone nta ntege bazoshiramo. Cyo ni cyambere. Cya kabiri rero mu kububaha bizogenda gute? Bizogenda no kuntu nabone biyubahisha. Abartiste bafite amadega menshi cyane kabisa. Ifoki abartiste ahantu bari bavuga ati jewe mina yenda ifasi ndaza ku making sure ni enjoy afu na rentrée. Ariko ari abasani b'abarundi kenshi cyane maze kubona benshi vraiment benshi kandi bose amazina akomeye agenda muri bar cyangwa mu kabari amenjoy akarenza
sana rentre amelewa amepigwa ana rentre anatukanana ushwana n'abanaka n'aba bodyguard nini banakufukuza bro nibazokuba bisaba ko ico cyubahiro Dramati yavuze ko bakeneye kuba banyagihugu bazokironka mu mwanya biyubahishije gusohoka n'ivyari bibi ariko kurenza ni bibi ni umva kinaguciriyemo ni bya bindi Dramati ariko aravuga uraraba kwanza n'abantu mugendana sivyo n'ibintu bo guproteja urumva ivyo byose birimo kuko nimba ushaka kuri artiste ukajya kunywa ukavayo watukanye bisigura ko abantu mugendana nabo nyene abantu mukwiye kugendana kuko abantu mugendana like artist bakwiye guprotectinga ku bintu runaka iyo uhuye navyo mu bantu yes